Just uri muri mood ndende ndashaka kuva umufuko arondere muremure ashaka kuvuga amustere ndende ndashaka kuvuga twumva ikindi kintu mbwa ndende ndaga niki arondere ndende ifana ndende hindukira kandi ndabe izo ngidi hamwe n'ibijambe hagati muma Biggie bafise ndende ifana ndende wangarurandere ndakunda gidi zawe anyway you go ngumane nawe. When you shake your body, wallahi I skid me nakubari. Wabwiye aho mwadusanga, we are fresh boy kuri Instagram, we are fresh boy kuri Facebook, we are fresh boy kuri TikTok, Snapchat, n'ibindi fresh boy YouTube. Genda wandike wonyica by fresh boy. Ndazi itakwishe jawo mega vraiment no fuma ndarondera nka gusubiza iyo ndirimbo itakwishe. What's up my people, what's up bakunzi bacu aba gangster n'aba gangsters aho muri host turabaramukije turabahaye mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye ni MP the baddest, the big dealer, the game changer, igikoko igisamagwe n'ayandi menshi. So ndabona aba gangsters bari imbere yacu, ndabona ko abasa neza cyane, reka tubaramutse. Ice Kidayo, vipi bro? Yes sir. Gute bro? Yeah, ni sawa, I'm good, meze neza. Yego. Fosh baby. Bro gute? Jenny fresh kweli ni easy tu. Meze neza? Yeah, ndashimye. Ndabona muri mu bintu by'umweru kabisa, nyene ibintu biri white Yego, just ni fresh boy. Ndagomba tugire freestyle ya karirimbo kwanza mubanze mutubandanirize kuko ahanyene kageze. You drive me crazy the way you be kora easy. Nega matwi ndakubwira ikintu wonyicarega je ndumuntu erega nicyagihe ndakubona wushebeduwa nibaza kuri kindi kintu mu buzima nago bisanzwe ndakubona nk'umuntu hanze izo cheri mama we nibisanzwe ukuntu utambuka we wonyica ingidiza we wonyica inseko yawe wonyica amavyeri yawe wonyica ukuntu utambuka we wonyica ingidiza we wonyica inseko yawe wonyica amavyeri yawe wonyica we wonyica aha wonyica we wonyica wongira umusazi wonyica we wonyica aha wonyica we wonyica wongira wonyica we wonyica hindukira kandi ndabe izo ngidi hamwe n'ibijambe hagati muma Biggie bafise ndende ifana ndende wangarurandere ndakunda gidi zawe anyway you go ngumane nawe. When you shake your body, wallahi I skid me nakubari. mu buzima nago bisanzwe ndakubona nk'umuntu hanze izo cheri zawe mama we nibisanzwe ukuntu utambuka we wonyica ingidiza we wonyica inseko yawe wonyica amavyeri yawe wonyica we wonyica aha wonyica we wonyica wongira umusazi wonyica we wonyica aha wonyica we wonyica wongira crazy wonyica we wonyica aha
Fresh Boys n'aba gangsters babiri musanzwe muhuriye muri game imwe yo gukora umuziki wanyu. Mbega iri zina nindi yarizanye nindi yatanguje iyi creation ya Fresh Boy? Bon, iri zina twarihurije ko twese kuko twarakunda gutemberana sana, turakunda kujyana cyane. Bavuga tone mwebwe ahantu hose mama muri fresh, black fresh, iki fresh, urabona ko n'ubu turi fresh. Hama nizina twese twiyumviriye twese kuko bon uri kurabira ni turi fresh none. Muri cool kabisa. Turi cool. Yego. Indirimbo bisa naho ari ya mbere kuri account yanyu ndetse ifise n'amasanamu. Mbega izi nguvu muzananye n'inguvu izihe zavuye kuki? Bon, twovuga yuko singuvu twoba turondeye ubu, ni nguvu twarondeye kera naho byashitse turatandukana n'umuvandimwe wanje, nitwatandukanye komiteri. Hari ibyo yaragiye guhiga nari ndamutumye, nanje hari ibyo nari ngiye guhiga yarantumye, twabihurije hamwe rero komsa nicyo izindi nguvu. Rero izo nguvu tuko turazikoresha kugira ngo zizane izindi nguvu. Ice Kid ayo tumuzi nk'umudansa, umutamvyi, umutwitsi. Ice Kid benshi bari basanzwe bakumenyereye ukiri muri Bantu Boy, ukibafasha ibintu byo gucrea cyangwa ibintu by'ama choreography mu ndirimbo zabo. Mbega uno munsi Ice Kid ingabire yo gutamba ariko arayikoresha no mu gufatanya n'umuziki wiwe. Mbega biroroshe cyangwa biragumye? Bon, icyambere biragoye kugira kwanza bagutahure ku icyambere. First of all nkugutahura tu bavuga ati Ice Kid kuririmba kwe nawe wari ubifise nawe nyene. Bon, wayi wagenda gukora ivyo abandi nawe wari gukora n'ivyo wawe bikagenda neza. Ati ikintu cyose n'umwanya siko bon biragoye muziki uragoye murabizi kugira audio ihabe, video ihabe, ni nguvu n'abagenzi, ni jewe, ni Faush, ni Fresh Boy n'abagenzi, ni nguvu z'abagenzi. Umva rero tugume dukundana nyene tu nivyoroshe vraiment, mugabo ndazi one day tutafika ya. Fosh baby, twarabonye ifoto uri kwa expecta bisa nkaho n'agapira uri wakuye kabisa. Indirimbo yari show. Mbega inspiration yari kiravaye kurumva umengo ino ndirimbo irarenze? Bon, je kweri novuga yuko ni ibintu bindimo, ni ingabirano indimo. Rero kuvuga ati ngo inspiration aho yo yaravuye, je vraiment ndumviriza indirimbo, kira ndirimbo yose, yaba ya kera, yaba iri hagati, yaba iyubu, zose ndumviriza, iziryoshe izibishe zose ndazumviriza. Uravuga ngo arondere ndende arondere iri hagati, arondere iki? ndende watahuye iki? ndende watahuye bro, je ntabyo nzi kabisa. Sindi n'umuhanzi ariko wowe niyo wanditse indirimbo, niyo wanditse verse, ndibaza urashaka kutubwira ndende washatse kuvuga iki neza na neza? ndende just Niyajanye nakubwira ni ingabirano tu, ni ikintu kiza just uri muri mood ndende. Ndashaka kuvuga umufuko arondere muremure, ashaka kuvuga amustere ndende. Ndashaka kuvuga twumva ikindi kintu nga ndende ndagani arondere ndende, ifana ndende. Bisa naho indirimbo iri mu buhinga butoroshe. Mbega hari umuntu yigeze kuvuga ngo byo byiza mu indirimbo ngo banditse ko moins de 18 ku masanamu no ku majwi. Ego mbega Faush byo bari byo cyangwa indirimbo generation yose yarekuriye kumviriza ino ndirimbo ndetse no kwiraba? Music indirimbo nta muntu yimiriwe kuyumviriza. Indirimbo yumviriza buri, ngira ngo n'umwana akivuka arumviriza indirimbo, kubera indirimbo niyo ituma umuntu nimba aba ari mu gahinda amera fresh, ari mu bikorwa vyiwe
kawaida je ndafise umubrother we wanje ntashobora gukora akazi na kamwe ata radio iri mande we yumviriza indirimbo kubera nizo zimuha inguvu zo gukora ako kazi ariko arakora batarambirwa nyene yego pempo indirimbo abugije sound ile trap zose narumba byose bose arumviriza. Ice Kid, ikindi kibazo kimwe, umukobwa w'ingidi asigura iki kuri wewe? umukobwa w'ingidi just ni umukobwa uzurabe nubwo ahantu haba ari shanti we kubarubaka akarengana gusa umukobwa w'ingidi Sigura no mu maso akagukoroka tureke no mu masi n'umunjeniyeri ateguza kuraba uravyumva bisigura yuko hari impamvu ngo yari ndende nero ari ngidi nyene yamvingida no ba susu n'ibisusu nyene ngidi n'ingidi urabiza abantu benshi barakunda ingidi vraiment barakunda kandi wonyicana indirimbo twaririmvye ibintu nyene tubayemo turayibayemo sana zingira mwene wewe nta muntu ufisa kwica je nuko gusa namubuze vraiment jewe gwanje ni paracetamol bro ani ndici anyiza te Bicara gukiza. yes inyuma y'indirimbo ambega iyindi title ikurikira wonyica arakorewe challenge abantu bavuga wonyica bisigura ko indirimbo yari yitezwe n'abantu benshi cyane ikirenga mbega ikintu cyabatangaje imbere ko indirimbo isohoka ni giki Faush Ikintu cyabatangaje imbere ko indirimbo isohoka ni giki bon ikintu cyadutangaje novuga yuko twagiye turahura n'abantu benshi bitega igikorwa cyacu kubera tugisohora amafoto ibiki pib yacu yarakurikiranwa sana rero baguma tubwira n'iryari muratunyoteje umva abantu benshi baguma biteze igikorwa cyacu ibyo byadutangaje. Ikintu cyambere cyabagoye mu gihe cyo gukora amasanamu ni giki? First of all ikintu cyatugoye cyambere amafaranga umukobwa jasa ko abarundi nabwo batahura ibintu vya music just uri kuramubwira aze muri video yiwawe yabona umengo abantu bashaka umengo aramenje arabibona ibintu nk'ivyo ibyo byaratugoye cyane nuko nyene twimvura yari kiraguga munsi nyene twumva byaraduteye matone mana ku munsi wacu wa mbere kweri uraretse imvura iraguye kwera no mugisha niko tuvyumva kandi natwe twarawakiriye kweri umugisha mbega imvura ibandanya kugwa mwari kubandanya mushootinga indirimbo uko vyano twara twanarayikozemo tuvuga ati umunsi n'umwene nagihinduka we must do it tuteguza kubikora izosha kurabe n'amasanamu kweri ahubwo ebana big thanks kweri ku muntu witwa HG created vraiment wallahi kweri ararenze man ego kweri ararenze nene ufata nka nyiga kala ziga image kuzifata mu mvura man kandi zikanatoka umuntu akabwira ati man video yanyu ni nziza kweri keep it up yavyumva hariko haragwa imvura rero badushimira batazi sirago twahuye nayo razi kura shooting mu mvura na vibe uriya vibe umviriza sana ego ko bukunda ikintu cy'uwavuga ati jewe nigusa kubikora even if hoza iki ndabikora uko nacoroshe mu buzima nacoroshe inyuma ya Ice Kid na Faush Baby mbega hoba hari umuntu mu manager yiteguye kuzobafasha cyane gusupportinga ibikorwa vyanyu intambwe kuyindi bon twebwe dufashwa n'abagenzi twebwe nyine bon abagenzi iki nimba uri kurabona iki kiganiro ukumva yuko wofasha Fresh Boy wallahi vraiment karibu cyane uru rugamba turimo nabwo goroshe nabwo ruri easy uradutera stress uradutera kwiruka uradutera ibintu byinshi cyane twongera tunabibutsa nimba nyene ubishaka kudufasha turondere muri account zikurikira we are Fresh Boy kuri Instagram we are Fresh Boy kuri Facebook TikTok
Snapchat hose nuko nyene kweri. Fresh boy. We are fresh boy. Mba kuri YouTube ni fresh boy. Kwacha wandika wonyicha, likes, comment, subscribe. Ibintu bikaca bigenda fresh. Nabajije agatayito mwiteguye kuduhereza gakurikira mbega ko baragake. Vuba karaza. Fata wonyicha usiye au contraire wonyiza. Ibintu by'amakreation mbega hari abantu barinda gufata ibi nibi kugira ngo baronke inspiration cyangwa baronke creation y'ikintu kanaka. Mbega Ice Kid nakanyobwa nana kantu nakimwe migira mufata kugira ngo inspiration ize ari kirenga. Antuka nagafana gusa. Ni fana. Ninavanze. Bon, since nana kimwe numutwe turicara tugahana ivyumviro titwo ikatugira iki igenda ndumva ngo harimwo iki kintu tiye naje ico kintu anje kindemo kweri reka tukigira ya nukumvikana tutwe nico kintu dufata nukumvikana hagati yacu ya hari abantu benshi bifuza kwinjira muri Fresh Boy biga nta bandi baririmbyi muzo kwakira bafise ingabire nk'iyamwe mufise cyane. Bon, Fresh Boy sikuvuga ngo twararonderanye ngo turatorana ngo tunga Fresh Boy twayibayemo kuva tukimenyana gusa yaciba kure bisigura nimba hoshobora kuza abandi ya Fresh Boy ni kintu cyari kiri mu mutwe kuva niga 6e. Numva twarakuze turanaheza turabibona kuva twiga 6e. Numva bisigura yuko kuza nundi muntu muri twebwe vraiment je nkaje vyongora kweli kuko nabanzi nabamuza vyongo mga twebwe antwe n'uturazinanye aba brother bari marasonere yanjye nabasole tuzinanye dukundana. Fresh Boy just umuntu wese Ice Kid genda azacha yumva Faush, umuntu wese Faush nazacha yumva Ice Kid kandi nantu bambonye bateruza kubona Faush ya nuko rero mva rero byo tugora sana kwakira iyo indi mano yego imano zirahari iyo indi mano vraiment twebwe tugora cyane. Mugabo turafise abagenzi baririmba, turafise abakuze abaoncle baririmba, turirigwana turapoana. Mugabo Fresh Boy turi babiri yatu ego. Ikibazo cya nyuma dusa nk'abariko barangiza kino kiganiro birakunze gushika umwe muri team akaja hanze cyangwa akagira mariage cyangwa gukora ikindi gikorwa bigatuma team itakaza balance cyangwa itakaza inguvu. Mbega kuri Fresh Boy mbega ivyo bintu ntibizohava biba cyane ntibizohava bibashikira? Just nabivuze ikintu cyatugiyemo kuva twiga 6e siko sinibaza yuko amaka kaza kugaragara muri 2022 siko sinibaza yuko cyohera uko nyene nko tuvyibaza. Fresh Boy na samafaranga yo duteranya I don't know muga je turazinanye just kananje ndiyiza ranzi simbona ko amafaranga yo duteranya ngo cyangwa umukobwa ngo canke ngo 6 runaka ngo canke ngume ngo ashake kwigungira ivyiwe ngo akore wenyene. Bon navyo tubona navyo tubona kwe sinzi nayo ko mubazi. Bon je ko nanje navyo mbona vyo mbona umenga turacyari umwe nyene bwa umwe nyene nta kintu na kimwe je mbona cyo till the end gushika kuyerezo. nawe wavuga ati ngo abantu barahinduka ebana sinzi kwe nawe wavuga ati ngo ikidahinduka ni Imana yonyine natwe dufise iyo Mana kugira ngo duhinduke. Yes bakunze ba Flip G ndibaza nabasore ni Fresh Boy amubona imbere yanyu baherutse gusora indirimbo yitwa Wonyica. Ushobora gusimbira kuri YouTube ukandika Fresh Boy hama ukandika Wonyica indirimbo uco witora bitarinze kukugora. Guys reka tubashimire kuri kano kanya keza muduhaye twari tubyifuza cyane gose kuri
kino kiganiro kandi turabona ko twabishize ko biraturyoheye cyane. Reka tubashimire bro. Yeah, thank you too man. Natwe turabashimira sana abakunzi ba Flip GTV. Aho muri hose vraiment eban. My God bless you. Ego hama keep supporting Fresh Boy, turabahungu banyu, turabarundi. Don't forget turabarundi, we are Burundians, they are artists. Twababwiye aho mwadusanga, we are Fresh Boy kuri Instagram, we are Fresh Boy kuri Facebook, we are Fresh Boy kuri TikTok, Snapchat, n'ibindi Fresh Boy YouTube. Genda wandike wonyica by Fresh Boy. Ndazi itakwishe jawo mamega vraiment no fuma ndarondera nka gusubiza iyo ndirimbo itakwishe. First baby. Bon naje novuga ko ari gushima tu ntambwe tugeze ko kubakiri igikorwa cyacu kubakimenye kare n'abatarakimenya tubahimiriza muri izo mbuga nyene tubabwiye bagende bakimenye bagitahure ndazi kitabishe nkuko mugenzi wanje yabivuze amamega tuzayabasubiza. Yes. Ciao. Turabakunda cyane gose. Mukomeze kudukurikirana, mugire subscribe, mugire share na comment. Ciao.